Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 18. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ca 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 18. Ico gice ni kirekire, vyaba vyiza ugisomye cose, ni mirongo ishika kuri 47. Mugabo ndasoma iyi nkuru benshi muzi maze kumva, tuyisangire ku ijambo ry'Imana. Iravuga ngo umutwe w'amajambo ni waragwariye ku kidengeri citwa Betesida. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Yesu aduga i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu giheburayo citwa Betesida, cariko amabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akazikurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe ariyo yose. Hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati, wumva ugomba gukira? Unagwaye aramwishura ati, mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo. Yesu aramubwira ati, va hasi, ikoreye ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikoreye ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari ku isabato. Nuko Abayuda babwira uwakijwe ateregani ku isabato, ntivyemerwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati, wankijije niwe yambariye ati, ikorere ikirago cawe ugende. Baramubaza ati, uwo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyari azi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, Raba, wakize, ntugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Uno muntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Ico catumye Abayuda bahama Yesu, kuko yakoze ivyo ku isabato. Yesu arababwira ati, data arakora kugeza n'ubu, nanje ndakora. Nico catumye Abayuda barushiza kurondera ingene bomwica, kuko atakengereye isabato gusa, ariko agatako akita Imana ko ari se bwite, akiringaniza n'Imana. Murakoze kudutega yompi kuri iki gisomwa. Ijambo ritonyi gusa ndakorera kuri iki gisomwa, ijambo riri kuri murongo wa 14. Hanyuma y'ivyo Yesu aramubona mu rusengero, aramubwira ati, Raba, wakize, ntugasubire gukora icaha, kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Mukundi uri kurankurikira, cane cane we wakiriye Yesu, wakijijwe, wakize ivyaha n'ivyago vyinshi wo kumenya Yesu, nkundira ndakware ngo raba wakize, ntugasubire gukora icaha. Ntitureka gukora icaha kugira ngo tutaja mu muriro, tureka gukora icaha kuko twakize. Igikorwa cacu kwirinda gukora icaha, cyo kugenda mu kugororoka mu bundi buryo, ni igikorwa cyo gushima uwadukijije, kumwereka ko dushimye, dukengurutse. Unkundire mukundwa, aho uja hose, ivyo ujamo vyose, wirinde kwiyonona, wirinde kwiyanduza, wirinde kwivanga mu bitajanye n'ubuzima bw'abana b'Imana, mu vyaha, mu biterasoni, mu mvugo zitiyubashe, kuko wakize. Kandi nawe utarakizwa, nawe uremerewe gukira
uremeye gukizwa, uremeye guhinduka. Imana ikugire neza wowe n'abawe, mu byawe no mu bawe. Urakoze kudutega yombi. Nkundira dusengere hamwe, usubire mu amajambo uti Mwami Yesu wagiriye neza abandi benshi, ndaje kuri wewe, umbabarire ibyaha, unyogeshe amaraso yawe, kandi unkize n'ibindi byose bingoye. Urakoze kumvise ugusenga kwanje. Ndakwiyeguriye kuva uyu munsi gushika hereza ubuzima bwanjye muri iyi si. Urakoze kungiriye neza, mu izina ryawe ryera niko nsenze, amen. Murakoze kudutega yombi. Imana ibagire neza. Raba, wakize, ntugasubire gukora icaha. Nongere ko kugira ngo ntuzubone ibiruta ibya mbere. Mukundwa, ibi byavuzwe n'Umwami Yesu. Wiyubare cyane, ugire umunsi mwiza, ugire ibihe byiza, ugire ijoro ryiza, ugire amahirwe n'umugisha, ugire amahoro, ugirirwe neza n'Imana gusa. Urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza, urakoze kudushingira intebe by'Imana yakoze, uragahezagirwa.